sipoza ko byabaye mu ibanga. Ah là 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 là. Bon, j'avais dit que batamaye sinza mu kiganiro. Nigiturire. On me peut pas kubindira ama chocolat. Tout le monde me connaît avec les chocolats. Naragwanye cyane n'ubuzima mbwa n'ubu ntiburansinda turacagwana nabwo kandi ndabandanya. Ubwa mbere na mbere nari gato. Sinangana uku. Nari nonze, nari mugufi. Basha nari mugufi, muvyumve ko nari mugufi. Bon, n'ubu sindi muremure mais quand même là, gaca mba nonze. Cyadabwa jinegeza gutonda imbere kandi niga mu wa kane. Kandi muvyanse idrapo ntizitonda. Ndatera akajagari idrapo ntiriba. Confidence yamyeho fe. Sindi muri babana bakuriye kuri television ngo bakurire mu no oya. Ndumwana wo mwiste wa vrai. Hello best fam, I hope you are doing great. On the mic ni Nizigama Noella nkuko mubimenyereye nkaba ndabahaye ikaze muri Gasonga Bugari Show aka GB257. Uno musi twagendewe n'umukreatrice de contenu asanzwe agira ama video atandukanye ku masuje atandukanye kandi akaba amaze gufasha abatari bake. Nimba mushaka kumumenya mubane natwe. Mbere yo gutangura ikiganiro mbanje gushimira Le Flamboyant Garden watije ikibanza dukoreramwo n'ahantu heza cyane baserva ama cuisine y'ubwoko bwinshi butandukanye kandi hari ahantu henshi heza kwifotoreza murahawe ikaze. Merci. Meze neza. Nukuri je ndi bon sinzi naho meze neza. Meze neza ndashima. Mwaka mwiza. Watwese. Bavuga ngo ni janvier yose. Gushika ru 31. So. Mwaka mwiza. Ugeze kuri ego. Mutwidondora ku batabazi bien sûr. Ku batanzi nitwa Nahawe Marie Darlene. Nkaba ndi umumama, nkaba ndi jeune ambitieuse. Comme je peux le dire, nkaba nkunda igihugu canje, nkaba nkunda abantu bose nkanka abanka abandi. Ya, ngo nkunda kwivuga Christian survivor and lover. Ya. Imbere ko tangura ikiganiro basi. Ni banga sipoza ko byabaye mu ibanga. Ah là 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 là. Bon, j'avais dit que batamaye sinza mu kiganiro. Nigiturire. On me peut pas kubindira ama chocolat. Tout le monde me connaît avec les chocolats. Turakira amakado natwe. Iyi ni kado ya Nouvelle An. Pense de victoire. Merci beaucoup. Ego dada benshi bakuzi Darlene benshi bakuzi ku ma réseaux sociaux ku video n'ibindi. Urakunda kuvuga byinshi kuri wowe ku buzima bwawe ariko tukubwiye widécrive en 3 mots. Ukidécrive gute? Nadicishijemo. Bon, gambe nkunda kwivuga. Christian survivor and lover. Why Christian? Kubera ko ndakunda Imana kandi Imana yabanje kunkunda. Why survivor? Naragwanye cyane n'ubuzima mbwa n'ubu ntiburansinda turacagwana nabwo kandi ndabandanya. Hama why lover kubera ko ndakunda abantu cyane kandi nkanka abanka abandi. Umva kandi voilà nivyo bitatu bindanga. Ego. Dada tubona ku makamera nuvuganye n'umumama ari confident. Nariko ndacekinga actually kuri page Instagram yawe usanga hari video zawe nyinshi zo kuva kera nagiye ndakunda sinende sunda guforenga kuva kera swat karagaciyemo. Donc cyane n'umufana. Wow. Nariko mvuga nti uri tukuzira umuntu ari very confident. Ari umuntu navuga sinzi ukuntu bivuga muri confident ntuka ariko ntituzi dada wa kera dada kiri umwana ari umuntu ameze gute wari umwana ameze gute. Ubu turabona nyene kuri dada wa kera ameze gute. Bon hari n'abanzi nyuma ya kamera bazi ko confidence tari kirengano ndabesha. I'm so confident. Nibaza ko confidence yanje yaje nkiri umwana ubwa mbere na mbere nari gato. Sinangana uku. Nari nonze, nari mugufi. Basha nari mugufi, muvyumve ko nari mugufi. Bon, n'ubu sindi muremure mais quand même là, gaca mba nonze. Bisigura ngo barampotera cyane. Hama canangura gushaka natangiye gushaka kwiyafirma kuva nkiri umwana. Natangiye gushaka kurondera place yanje kuva nkiri umwana. Confidence yanje ica ivuka mu gushaka kwereka abantu yuko je peux plus que ivyo mubona ko shoboye. Voilà. Ndibuka yuko ndafise umutante wanje pe asoname yarapfuye. Ngiye kwiga mu wa kane barasubije inyuma. Kubera iki nari muto, nari mugufi, nari nonze. Bacavuga ko nihenze nkwiye kuja mu wa mbere. Donc bamashuri seje no kumwangana bishasha. Rero umutante wanje nubu yamabinshokoza narabankiye kandi nabwiye ko negerezwa gutonda imbere kuko nigana n'abantu bakuze. Et du coup sinaboneka ndi hagati. Cyadabwa negerezwa gutonda imbere kandi niga mu wa kane kandi muvyanse idrapo ntizitonda. Ndatera akajagari idrapo ntiriba. Confidence yamyeho fe. Ndavyibuka gushona ndetse cyavuga ati uyu mwana ninde abuje ku idrapo ritonda ko ndibuka sinzaho abandi bizi twega aho twize bavuze ingoma gatatu ijya mbere twaje twicara twese.
so akavuza tugaca duhaguruka bana ku drapo turi muri ku turindiye ko dutonda drapo rero je nicara canke mpaguruka ntibambona nta difference nini yabihari diku yamabimbwira misi yose agaca mbwira ati wewe uzoshobora ibintu byinshi nakunda kubimbwira byatanye kwerekana biki ya kuva nkiri muto duku aussi ikindi kintu baza novuga ati can Darlene akiri umwana namye nkura novuga ko mon entourage ntibambona dans le sens yuko hari abantu bakuze cyane kandi presque abantu twaba turi kumwe du même âge ahantu nakuriye wasanga kwiruka nta sindi muri babana bakuriye kuri television ngo bakurire mu no oya umwana wo mwiste wa vrai nakuze twiruka donc nakuze ndi muri entourage yuko hari abantu benshi du coup kugira uboneke wategerezwa kubirondera voilà yego en France c'est intéressant dada watubwiye ivyo dada uko dada yumva amerewe ico gihe ariko like kibazo gikurikiraho dada w'ico gihe nivyo yashaka gustandinga utashaka ko bamubona tellement baguma bamuminimiza ni gute ni gute wabona kazoza kawe niki washaka kuba muri kazoza kawe ukimeze uko ukingana uko ico gihe maze kubibona ubwa mbere na mbere je novuga yuko je n'ai jamais kuko milieu nakuriyemwo ntitwareva grand nitwabona ko le monde est grand déjà twabona umengo abantu bose tubana turangana dans le sens yahe wasanga turamenyeranye do 1 de 2 y a pas ntihari hahari big distance ya moyen de vie twarazinganya you know twara abantu bahamwe kandi twarumvikana du coup nibijya bavuga sinari nkuze mu mutwe sinakura ko nabona umengo bon twebwe duteye imbere nabona ko ni mu kinama aho nakuriye ngo bari urupango runini utaye imbere n'umuhungu warongoreraho nyene zaba n'inzu nyinshi urumva ni no cyane wasanga ari muri urwo rupango wimutse winanase wavukiye kuri witse uja kurongora kuri seti aho rero waba wasarishije urumva de toutes les façons sinabona ko ntihari sinategereza kwiyaprova gose mugabo cankura nivuga yuko hari abanyita ngo enfant rebelle mais j'étais pas du tout rebelle maze gutangura ku visiter les tantes les oncles nkabona ingene abandi bakuzine babayeho ndavuga ati oh kumbe hari ikindi kintu gitegerezwa kwiyongerako bica biza kuba gose ngiye muri interna canangura kubona rero kuko navuye ngaho nja muri abo ba oncle nja no muri interna maze gushika muri interna rero kangungura canangura kurota ndumubikira ça c'était mon Je l'ai pas vu venir. Je nabona ko nzo umubikira. Kubera iki déjà ma famille barasenga cyane, c'est des catholiques convaincus. Hama niga mushira ry'ababikira ndabona ababikira. Mais après hari ababikira basenga mu gitondo sanga. Ceri nari umukorezi. Nari bergère, je nari ego vraiment mu bintu. Ego nukuri, nukwinamye niti imbere. J'essayais tout savoir, tout moment ugatusanga kandi ndashimira Imana iyo ngabire ko ndayifise, je nitaye ikintu ndakimenya. Ni ibintu bikenzi ngo kubera ko navyize, ndafise don yo gufata ikintu n'ingoga. Rero ico gihe navuye muri internet bwa ati je ntegeza ko umubikira. Mugabo bon, ça c'est une autre partie. Abikira baca barankorera ikosa, candabanka. Candabanka muto ndavuga ati jewe mu mutwe c'est fini. Canangura kwa muri rêve ya papa yo kuba umuganga. Cyangwa urashaka kuba umuganga iyo vyahereye mbeganiye naho ndamenya ufite bimwe vy'abana uhindura amakariere ushaka kuba nk'icuri jana vala ego mugabo ikintu nzi kitigeze guhinduka no munsi namye fise rêve de changer le monde namye kuko la place nakuriyemwo narabona yuko c'est une place on est turi un peu dans les oubliettes umengo abantu bari bagira cyane mu kinama gaca mbona ingene abantu bose bagiye kuva mu kinama omego ni ndi monde no kuvuga ati ndumunyakanyosha ndumunyamasaga turafise etiquette biringa ndavuga ati pourquoi pas on peut pas tous être égal vuze ko ndumunyakina mukavuga kuri muri rohero ukavuga kuri mu kinindo avant bakabana ko turabarundi twese you know ico kintu naracamanye kuva nkiri umwana kandi n'ubu ndagisazanye ndashaka egalite mu bantu ndazi ko bidakunda kandi simvuze ngo twese tungane ngo kubera ngo muremure mugufi no Égalité jewe shaka ni respect y'umuntu wari we wese seno iyava kutabona ko uri supérieur yiwe kubera hava canke iki mugabo ubone yuko kujya babivuga tout homme n'embenes ego machin truc ifarasa si cyane ndumva ndawuze kura ahantu wo mugani naho nyene hari ya nyene si umugani sheri byo nibiki bose bavuga ko bose ni charte des droits humains yes wanje ngo n'umugani
ya proverbe Burundi oya si umugani komite nshatse kuvuga ni kote ni nka kote voilà ego kote ya nibaza ko ngerageje kuvuga ce que je rêve kuva nkiri umwana n'ubu nkifise je rêve de changer le monde voilà swat tubandanye ndiko ndaraba amapost yawe ya kera kuri Instagram narabonye ko warigeze kuri umujournaliste kuri ayi ma chaîne YouTube warigeze ukora ukora akazi nka ndiko ndakora jewe ni gute watangiye ku kazi ni kweki wagiye gukora ku kazi cyari ikintu ukunda byabimeze gute okay ubwa mbere na mbere kuva ndi umwana aravuga cyane birahuye wo fait description watubwiye birahuye voilà et je me souviens que abantu bose bakunda kumbwira ngo ni wakora ngo uzoba journaliste we ni wakora uzoba journaliste mugabo je n'ai jamais pu kuvyiyumvira kuko nkuko nabivuze milieu navamwo twari dufise abantu utegerezwa kumera gutya on dirait que twategerezwa kuba ico utari umudandaza wabura umukonvoyeri w'umuhungu utari umukonvoyeri kandi si je te dis ça c'est que ubaje umuntu w'umukinama soit tuzosanga ari umudandaza akomeye exemple namahanga ni ya Siyoni umunyakinama batabizi ntavyo aruzi sohoka umujournaliste atamenya amakuru kamene niko biraza abaye umudandaza ari umudandaza kandi akaboneka cyangwa ugasanga au fait n'abantu novuga ko bijya vuga stereotype kuko arano twakoranye agize ikintu rakigira à fond ça veut dire ngo vyo kuba umuvayo nabigabanya ni umuvayo w'indani kandi bari umuvayo kandi ashaka kuba umuntu yiyerekana ari yerekana agakora ibintu biboneka rero urumva po kugira ngo garuke kwazo ci wawe c'est ça ni atano simbari ngashaka kubisigura n'abantu babigushizemo n'abantu babishizemwo ela ngo mbashimira nahereye deje ubwa mbere jewe nabanje kwanza kugenda formation ya enfant journaliste hama sinayimazemo igihe kirekire kubera kwa kuvuga kwiwanje hari ibintu batwobije nkumva yuko ivyo bintu sivyo kandi ntavyo nakora donc waba ushaka exprimer ivyo ubivinga muri ivyo merci en fait sindi umuntu w'amategeko cyane ça veut pas dire ko ndumugararije canke iki shatse kuvuga ntushobora kumbwira ikintu je ntumva ko ari uko ndagikora ngo ndagikora non tu peux pas ntushobora kumbwira ngo urumva ngo tuje muri studio twicara gutya pourquoi je dois m'asseoir comme ça chérie niyo ngane yo naruhanda kugira gasonga buruga tware twicare hasi kuko niko numva ndakunda kuba jewe rero narabona ko hari ibintu biko birampindurako hama à un certain moment avec des circonstances dans la vie iyo confidence muvuga confidence narayitaye ndawo umuntu atakina kimeshaka gukora numva ko ikintu nkeneye ndame mboregwe niyo etape nari ngezemo era hariho umuntu namanda mushimira miganiro byanje byose sinzoruha n'ubu ndamuvuga yitwa Biggie wafise Black FM Momengo ni hakora niwe yarafise ico gihe Bujumbura TV araza arantruva arambwira ati hey urafise potential dushobora gukoresha muri Bujumbura TV niho nahuriye n'abahozi nibaza kuri online masha menshi ya mbere yabaye ngaha ego arambwira ati bigenda gutya bimeze uku niho naciye ntangurira ela ça m'a aidé à retrouver le goût de vivre kubera iki je voyais que mes émissions abantu barazikunda abantu barazitahura abantu birabafasha abantu et là ndavuga ati bon pourquoi pas ne pas continuer chandabandanya chandanibuka n'ivyo vyose je sais m'exprimer oui je peux parler 4 langues facilement oui voilà ego chandabitangura chandava kuri television nja kuyindi kujya birakunda kunshikira biri mu sinzi ko ari amadefo canka amakarite iyo mpuye na difficulté zimeta ba cyane ndakunda kwiyelanya de tout le monde nkagenda ahantu ndi kure y'ibintu byose y'abantu bose réseaux sociaux byose ngahagarika birasubira birabandagenda kuri réseaux sociaux nta kimposta nta birebire chandareka review journaliste flow ikiviramwo muga après chandagaruka ngarutse rero muri talk show sanzwe afise n'abahozi n'abandikita n'abadazi ndayikunda by the way hari nuvuye ko ndagufana cyane hari ryari wari umujournaliste mu mwaka uyu ngamaze niba ki 2006 hari ma 2020 2019 nibaza ko ari ivya mbere byari bikiza wabivuze ko ari ma television ya mbere izo online zari zikiza deja nubu haracari ama stereotype ahagaze ku bantu bakora akazi nkaka kandi ubu novuga nti abantu barateye imbere mu mutwe gato yurumva ari epoque byari bibi kurusha est-ce que abantu canke bo giti cawe canke abantu ntibaguca intege bakavuga ati akazi ugiye gukora kajanye n'ibi niwumva gasemo cyabigenda ahubwo bakwa kuzica barazivuna
so nibaza ko ubwa mbere na mbere je nagiye gukora ku kazi mvuye ku mugabo et là abantu batangiye kuvuga ati wabonye igituma avuye ku mugabo c'était déjà identité mbere bamaye c'est la raison yatumye umugabo bavana baca batangura kuma identifier bon inu mumaraya ariko arondera abagabo kuri réseaux sociaux ariko arashaka ko abantu bamubona kuri réseaux sociaux ariko aridandaza et puis kiryoshe gusumba vyose nuko abantu bivuga c'est pas abantu bari kure c'était les membres de la famille. Bon, pas mes frères, pas mes sœurs, pas la famille, moi la famille éloignée. Et voilà. Et puis kiri bizarre gusumba nuko ari babambona ngo hewe ngo turagukunda uratesa I'm like harageze siba bandi none natangura ucona bavundi aririmba ngo twaragusengeye cyane yuteye imbere you know so ntivyari vyoroshe ico gihe deja twara abakobwa bake muri kuma TV online twari nka batatu on était 3 je pense c'était moi Ozi na Michou Miracle ego rumva abandi bari babazi bon vous RTNB uvuze andi ma radio cyane ma television ifise yindi rang biriko voilà ego donc ntivyari vyoroshe abantu barabivuga uko bashaka mugabe ikintu nibaza ko je kuva kera cafashije n'ubu nkifise je n'ai jamais écouté les gens quand je vais je fonce sinigera ego nukuri sinigera kuko je nabindaye ibintu bibiri est-ce que ça me donne la paix mu mutima yes biraje ni vy'Imana imbigira yes ibisigaye hasta la vista baby ndabikora kuko abantu ni banta munozi iyo ntabikora nkaguma ndi muri iyo depression yanje narindi mo canke ivyo bihe bibi narindimwo bari kubimpora bari kuvuga ati yo mana yanje elle est l'âge elle arrive pas à se battre yacabiye ibintu vyose sinashatse rero kuba hiyo wanavyukanaho style bakabona des raisons zoko voilà nibo bantu ego bihagaze iri kwa kwexprima nyene uyu munsi muri imyaka yimin uracagira ibintu byo kwexprima ku masuje atandukanye bakora utu video nashaka kubaza ajya topic uhitamwo ni ibintu kenshi babiri nubwo bitaba biri tabu mugabo ni vya bintu nyene tuvuga ati okay zanda kibike sico kuvugira mu bantu zijya topic uzihitamwo gute ni ihe mpamvu yatumye deja urakunda kwexprima ni ihe mpamvu yatumye uvuga ati reka mvuge kuri bijya simvuge kuri biri nshaka indi nakubwira j'ai envie de voir le monde changer le problème nuko abantu turaba muri habitude abantu turaba muri niko bimeze abantu turaba niko bigenda iyo niko niyo ntashaka kumva mu buzima bw'iwanje parce que bijya bintu utinya kuvuga hari abantu bihindurira ubuzima nkunda gutanga exemple ego munigeze kubwira ngo rega ngo n'a pas besoin que tu viens nous dire toute ta vie ndavuga ati si wabonye yuko tu n'en as pas besoin c'est que ma vie t'a aidé à quelque chose kuko ce que je dis ni kintu mba ndi consciente kandi ndemezanya na jewe yuko si je vis ibi inya hari undi muntu abibako kuko ndakunda kubivuga je suis unique mais je suis pas seul au monde ndi unique nta umeze nkanje bo nta mudada wundi ahari mugabo ndazi yuko nari jenyene bisigura ngo si je peux passer muri ibi bintu hari undi muntu abirimwo so if I can get out of it why I cannot help abandi kubivamo you know so ugaca usanga ndakunda gutangira exemple kuri divorce yiwanje abantu benshi ntibabitahura comment umuntu ashobora kuba ari fier de parler à divorce yiwiwe comment umuntu ashobora kuvya expose akabivuga comment bigenda gute mu sujet yandi babiki inyuma yandi sujet tabou et là je me dis hariho abantu benshi bariko barapfira muri zongo kubera iki niko zuba kwa bigenda uko mais peut-être que mo yiwanje ishobora kubasova ni kakantu hagira gutya voilà ugavuga ati hariho nabandi kuko hariho abantu kubera kina ayo masuje ndayavuga nuko ndiko ndabibamwe muri uwo mwanya mba mbona umengo ndi jenyene ça veut dire nibwira yuko nuwo wundi ariko arabibamwe muri uwo mwanya abona umengo ari wenyene so why not nashobora kumufasha akabivamwo nivuga ko icambere na mbere kintuma ntoremwe ayo masuje ari tabu ni kubera ko I want to see change in the world I want gufasha bajya abantu umengo bari bagirangwa ica kabiri naco nuko niyo mbafise ico ndayavugako ndakunda kubwira abantu la vie ifise ibintu bibiri some people baragenda mu ngorane they get experience and lessons abandi baragenda mu ngorane zikabica so if nagiye muri izo ngorane nkaronka lesson n'izo experience why I can just share n'abandi you know so I'm just birafasha kubona ko ndarose experience muri ivyo bintu nico gituma nkunda kwita survivor ndarose experience ndabisurvivinzemo why nashobora gufasha abandi anko nibaza motive nizo zibiri ko nagomba kuba isi hinduka hama ni kubera ko ndakunda gufasha abandi ni gwa rukundo rwanje rutuma banumva ko no partage uraronka feedback nyinshi kuri ajya video izikubwira ati wakoze ugishuterere wakoze wamfashije wagize gute na gute n'abandi bazavuga ati burabe bikuraho ntabwo wabwiye ngo uje kubivugira hajya yuno ugenda ubinyegeze n'ubundi biri tabu depuis très très longtemps wowe bizaniye iki nihe feedback novuga nti
yagukoze gukora ko dans le sens yarakubabaje canke yarakuryoheye cyane mugabo gushika n'ubu uracayifise muri wewe? Kamvuge zibiri. Iya mbere yambabaje ntiyambabaje comme tel mbwa yarantangaje. Umuntu yanterefonye après video nagize ya divorce nibatswe yaranavuye kuri agenda narayikuye ko actually. Sinzi ko ikiri ko ndaza kuverify. Antelefone ambwira ngo aho uri hose tugufashe. Ego. Menace. People barandyohera. Ngo uri kuratitura imico y'u Burundi. Urazi imyaka tumaze muri niko zubakwa. Urazi ntuzusubire. Kure kujya video ibintu birebire. Aho mvuze nyinshi hari nyinshi zaje zimbwira zinca intege. Ela jeteja oh non sishobora dihagarara ko sinayikuyeko après sinibika ikintu cyatumye ndayikura ko c'est une autre personne plus importante kandi we nabona ko atari mikango. Iyo nvuga ko rero yambere navuga ati itandyoheye ko navuga ati moi je pensais aider les autres. Aho umuntu tugufashe umenga turahuye arafanye sindi mwamba w'inzu ndatinya basha. J'ai un enfant de 6 ans qui compte sur moi. Je ne peux pas prendre ma vie nyene à la légère. Hamenya ndyoheye cyane c'est une maman qui m'a un jour appelé arambwira yuko yasubije hamwe na sa fille grâce à mes vidéos ko yagiye gutahura yuko sa fille yarafise ingorane mental health yari muri depression kandi ayitewe n'abavyeyi biwe mugabo atari yarigeze abibona. Mugabo amaze kureba video zanje abona yuko bikenewe ko bavugana n'abana aregera umwana we aramuvugisha après 6 ans apparemment batavugana barasubira baravugana. Depuis ce jour maman n'umugenzi wanje umukobwa we n'umugenzi wanje samadi oh il y a des vies que je change nahari abantu 300 nahari igihumbi namba ari 9000 namba ari 2000 babonye iyo video ya naho yo bari umuntu umwe masamva ya changement shaka. Si aujourd'hui je peux changer abantu babiri demain je peux faire grand nabo babiri bazagenda guhindura abandi ariko novuga hanini ko ari zo zibiri. C'est cyane. Tugaruke aho ugeze ubu je dirais muri fun and facts. Ndayikunda ndabisubiyemo uko muri bane mwahuye gute fun and facts yaje gute? Ubwa mbere na mbere twahuye twese twabanje uwa mbere murabitse ko ari Ozi hama je twahuye twese twahuye turi abatumire nije twatanguye guhura ndumutumire mu kiganiro ela acarazana idée et si on travaillait ensemble muri iki kiganiro tout ça ndavuga c'est une bonne idée pourquoi pas parce que cyagena nabwo namaze kuvamo mu bintu vyama byo kugira vya journalisme nanisigaye nkora sur mon IG des fois ku radio bakantumira mais pas vya grave ndavuga c'est une bonne idée turashobora gukora kandi bikaryoha ok tugira indi sije tumira Nikita. Là Nikita ngo ati bon attends je crois batatu bigatesa Nikita na wacha rumva l'idée est bonne et hama après tutumina dasi mu kiganiro tubona ko bishobora gufitinga après twicaye nitwomwanka après twicaye dusanga dufite vision zimwe twese kujya turi hari turashaka kubona impinduka turakeneye kubona impinduka muri société y'u Burundi turakeneye kubona impinduka mu comportement no mu ngeso z'abantu dusanga turasangiye icipfuzo turavuga tuti et si on travaillait ensemble tukagira umurima rusangi tugashobora gushikiriza ivyiyumviro tukagira iyo harmonie on trouve des idées ensemble tugakora izo émissions tugafasha abantu turabitangura oui on pensait pas twari twibaza ko bizogira impact nk'iyo bisigaye bifise ubu unya uko bigenda biragenda niko banagenda aravuga ati oh on peut continuer tukazazana yandi ma idée haravuga idea live talk turavuga tuti okay kwana baguma bavuga yuko ifake tubonana turakeneye ko amatugira chaque vendredi be live talk people bayo bari ngaho babikamere every Friday mugabo tuti nta uvuga rimwe ngo ace yuzura ingofyi hari utegerezwa guhera tureka dutangure kugira commercialement tugire iyo live talk rimwe mu mezi 3 hama après bizoze ibindi ya novuga ko nayo nyene yarambereye ahantu bifasha gufasha abantu uko ndabishaka parce que birafasha gushikira grand nombre gusumba iyo noshikira kuri IG yo manje nyene hama biraryoshe iyo uri kurakora ikintu n'abantu mumva ikintu cyo kimwe mutafise ama intérêt atandukanye ni ya vision yawe ubunye yabaye nini izamwe abandi bantu voilà ya nabo sanga bafise vision imwe nyene cyambona yuko dushobora bica birakunda ko dushobora gukorana kandi arabashimira ko dukorana neza shimira uzi ko yaratwizeye shimira abafana bacu shimira abantu badutera intege hama turashimira turakunda gushobora n'abatudutera intege kuko ntavyo bazi bakora dutera intege nyene baba twishe mu Kiswahili baravuga ngo kugira utere imbere ukeneye abagenzi lakini kama unataka kusonga mbele zaidi unataka maadui so ntavyo wumvise ico bisigura baje wapi vraiment ndiye kusigura to grow more you need more haters okay chongereza ndatesa kumbe ara maîtriser ibintu bine basha so you know ego tukiri kuri fun and facts ni kihe kintu uvuga nti
ko twenda bivuga ni kihe kintu cyawe kiri favorite? What's your favorite thing about Fun and Fact? Uretse yuko bibiri hari ibindi biruta bijya tubona kuri kamera. Yes. Muzore mu filma behind the scene. Yeah, my favorite part is behind the scene. That means igihe twese ko turayitegura irya Fun and Fact mubona kugira duhurize kuri sije turondere uwo mutumire twumvikane niho ubonera kuko je nibaza ko no ama difference yacu ko turi bane ni yatuma haba ya harmony uko ari igihe tuvuga ngo bibishe bica bibura bica boring and rero behind the scene hari ibyo mutabona n'ukuri hari ibyo mutabona ntimukabibona novuga yuko that's my favorite part mugabo iyi favorite part yanje niyo two turonka ama commentaire ama feedback nakubwira ati iki camfashije iki cagize iki wazomwe na DMIG kubwira ati kandi umwagize rafa passe cyane afashije ibinini numva mwokora kuri iki naco ndakunda ama feedback hamwe na behind the scene ni ya mbere vraiment Chemba curious kuyimenya wowe shari tuzogutumira rimwe tankete babinyemereye bien sûr muga je nzonoma muze munyakire ko mba numye mba nje gutwenga gusa nta kibazo hari umunsi nkiciriyemo hari umunsi ndiko ndayiraba iminota 10 ya mbere nibaza kuniye commentaire nagize nti iminota 10 ya mbere yankuye ku naratwenze ndatabanagira pause ndi umwanya ntagutwenga kwa tellement ibiryoshe vraiment. Thank you. Ego twandanye. Urakunda kuvuga kuvyerekeye les droits de la femme, ama valeur yiwe kuntu societe dakwiye kumubloka yetu kandi urafise umwana w'umukobwa. Je nibaza ko wamaze kumubonera ivyo ama struggles azokura nayo surtout akuriye ino canke je sais pas muri Afrique en général. Nihe valeur uriko woba wigisha umwana wawe canke wowe utegekanya kumwigisha izomufasha gusurviva canke kurengera impuza zo kuriramwe y'environnement zo kuriramwe self worth kumenya akamaro kiwe kumenya uwari kumenya icari no kumenya icakwiriye that means ndakeneye umwana wanje nubu ndamwigisha afise imyaka 6 ariko ndamwigisha kugira shwa kubera iki ndamwigisha kugira shwa naratahuye yuko societe turimo canke Afrique en général abagore ni henshi nta shwa dufise baraduhitiramo in everything we are doing and kubera ko tuba twakuze ari byo tubona ari byo duhabwa we are okay with that jero shaka umwana wanje aba okay with that bisigura ngo sinkunda kushira ko self nibikurikira self yonyene ubwa kuko naratahuye yuko hariho amayerera amwe mu buzima iyo ngira self worth ntari kugira hariho amayerera amwe iyo ngira self choice ntari kugira nyene choice jewe niyumve ko ndi jewe uravyumva gushika naho nubu namanda umwana wanje afise 6 ans ça gêne des gens ukungera meze dans le sens ya ona je ushobora kumubwira ngo akiri katagishaka arakwanyira oya sico shaka mpindurira hariho n'abakozi benshi bagiye kubera iki bavuga ngo umwana wanje afise amanyama mais jewe ndi fier dans le sens ya amanyama umwana wanje ushobora kumwambika ipantaro atayishaka arakubwira iyo ntimbera kandi nayo yambara ele comme ça kandi nayo yambara kugira ati no iyo sindayikunda nindyohera ivyo birandyohera dans le sens ya hene yabikurana azoba zica kwiriye uko akura bigenda biri developer bini adapta kuvya bagezemo oui elle ne posera pas une personne parce que abavyeyi biyo tubishaka et ne choisira pas kwiga ikintu kubera ko la famille ibishaka ariko azokora ikintu kubera avuga ati that's one it fits me and it's okay with me nico shaka yuko akurana nico mba numva shaka kubona dans toutes les femmes bo muri Afrique parce que nibaza yuko ikintu cambere kitwica n'igiki nk'ivyo ariko uravuga hari abantu benshi bazi kuvuga mugabo atinya ko umujournaliste kubera avuga ati ndagowe ya mico yacu voilà mugabo ufise self worth kurivuga ati okay ngomba kuba umujournaliste bifasha iki binyungura iki jewe voilà rero nivuga ko icambere na mbere baza kumwigisha ndiko ndamigisha kwimenya dans le sens ya ndakeneye ko amenya ica kunda hariho abantu no mushaka ko baza ati ukunda ugasanga ntacatsi kubera iki kuva kiri umwana bamye bamuha ivyo ashaka nk'ubu umwana wanje ushaka kumubwira kunda kugikara kizi mwana wanje arabizi ko akunda kwambara amapantaro n'amabutura amakanza arakubwira ko atamubera kandi biri mu mutwe wiwe urumva kandi biri mu mutwe wiwe nta n'umuntu yabimubwiye nta muntu novuga ngo yaramutereje amubwira ngo amakanzu nakubera uya mugara afise ama favorite thing yiwe arafise amagu yiwe kandi nanje ndamwankuraje kubigira kuko toke atagize iyo shaka iri muto ntazoza kuyigira kuze ni handi uzosanga atamikwa ijambo ni handi uzosanga atiyubaha atisonera specific kuriwe yes and that's the thing nibaza ko catumye cishe une grande partie des femmes africaines en fait uko kuze nako uko bakureze ni kukura kenshi hatabaye chance ego
Ego, kimwe mu bintu abantu benshi novuga nti bakuzi ko kandi bakumenyeye ko ni ibijyanye na divorce yawe wavuze yuko ubivuga uri open about the topic and stuff kandi abantu benshi ntibavyumva kuko umenga ni kagasuje navuga ko kunyegeza nimba atari ibanga wotubwira mu ncamake histoire histoire en gros sinkunda kuyivuga mugabo ico nkunda kubwira abantu ni kubera ko nuko jewe ndinze sohoka kubwira mvuga ivyo bya divorce nari maze imyaka 2 that means sinavuyeyo ubwo yene ndaza ngo urumva rero divorce no zasavye izindi ntambara je natwe iyo part abantu benshi bisigura ngo niho ngira amagarare cyane narapfuye ndakunda kubivuga narapfuye émotionnellement ndapfa physiquement ndapfa moralement ndagenda hama ndazuka that's why I call myself a survivor kuko byari bigoye à mon âge que j'avais kwitwa amazina 3 umugore w'umudivorce w'umwana c'était ça l'identité bama